nk'abarundi turi mu bwoba bwinshi, benshi ntibakoze, amaduka menshi arugaye, kuzi bundi ntibagiye, benshi bari mu mazu, tubirebera mu mazu ukuntu bariko bariyegeranya, ni benshi cane, bisa n'ibintu bishigikiwe na leta yo ngaha. Iki gice co muri KwaZulu Natal bita Escort, ejo abatware baho baregeranije abanyamahanga bose bahaba, baha iminsi 21 iko bawugaye amaduka yabo n'ibintu byose babitwaye. Bahora twibaza yuko bo bari nk'abanyagihugu gusa, guca tubona ko na leta ibirimwo, kubera mbona n'abatware benshi abo basa n'ababashigikiye. Ubona iyo kuja ukuri ntitworohewe. Iyo batuzi badukura baranatugonga, sinze baramuvyumva cyane, impfu z'ibintu turagongwa, hari no mw'ijoro akakugonga ugapfa, bikaba akamizero cyangwa kugira ibibazo vyinshi. Iyo two turakora akazi, akaza akagufatira kw'inkoho mw'ishopu, akakwica kubera urumwekanye. Akakwica gute? Kubera iki? Hariyo amahera udasanga abantu bimwe n'abantu b'indyarya, n'abantu bavuga yuko sinzi imitima yabo mba ni kubera tuba twaje kurondera bakabona amahera duca, bikababaza gusa. Turi mu buzima bugoye. usanga n'uburyo umuntu aba yarafise ari kuri akawunti zahoze igihugu barabuboheye kubera icyo bavuga ati navayo aya nayo igihugu, ugasanga turatoteje nyine ukagenda muri ofisi bwiye kakubwira neza ati twitwaba ati yavyeshibuka twubatura burya kwa idea nyine twabashira mu kuntu nyine twabaturira mu gashi bakakurya umutima. Twebwe vraiment tubayeho kubyimana, ugasanga umuntu baranyuruje umuntu turabuze yagiye bakakwiba bagaca kunyuruza nabo baronka imirengero ryawe shigibo zo mu kiziga ukiri muri yarapfuye. Tubayeho ngaho muri South Africa.